ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsebo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Abeli Mbonimpa. Uno munsi tugeze ku ishengero rya gatandatu mu mashengero ndwi Yohana yandikiye. Reka tuganire turabe amajambo abonekana muri iki cete candikiwe ishengero ry'Ifiladelfiya. Tuyabona mu gitabo c'Ivyeshuro Yohana igihimba ca gatatu, maze duhere kuri uyu murongo w'indwi. Umutwe w'amajambo uravuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Ifiladelfiya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ifiladelfiya utuwera, uw'ukuri, ufise urupfunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura, aravuga ibi. Ifiladelfiya bisobanurwa ngo urukundo, Phileo, Philadelphia, l'amour des frères, l'amour agape, cyangwa urukundo rusesuye, urukundo rw'abavukana, urukundo rw'ababana nyakubana. Rero ishengero ry'Ifiladelfiya nabo bari bafise urukundo, bakunda Imana, bakunda ubwami bw'Imana. Iri shengero ry'Ifiladelfiya rifitaniye isano n'ishengero ry'Isimuruna. Mu mashengero ndwi yose yo muri Asiya, ishengero ry'Isimuruna n'ishengero ry'Ifiladelfiya niyo mashengero abiri mu mashengero ndwi yashimiwe, kuko bakoze batiziganya mu guharanira ijuru no mu gushikama mu gihugu c'Imana. Ntibigeze batenzukirwa, ntibigeze bacika intege, bakomeje kurwana urugamba, intambara barayigwanye kugeza bayitosheje, bararangiza, barasozera urugendo rwabo neza. Nico gituma iri shengero Yesu yarifashe ko akarorero keza, maze kuko bari bafise iryo zina. Ico gisagara citwa Filadelfiya. Mu ncamake rero ico gisagara c'Ifiladelfiya ni gisagara cabamwe abantu bake cane, kuko cari gisagara gito mu bindi bisagara ugereranije na bya bindi bisagara ndwi cyangwa y'amashengero ndwi. Kubw'ivyo byatuma n'abanyeshengero canke abakristo b'Ifiladelfiya bari bake, kuko ico gisagara cama kirategwa rimwe na rimwe hakaza za nyamugigima, maze abahaba rero bama bitega ko haba ibibazo bya za nyamugigima, bigatuma abantu benshi batahaba cane, aco catuma baba bake muri ico gisagara. Basi kubw'ivyo rero mw'ishengero ry'Ifiladelfiya naho bari bafise ubushobozi buke, kuko nta bwinshi bw'abakristo bari barimwo mw'iryo shengero, bitewe n'impamvu z'uko ico gisagara kitabamwo abantu benshi. Basi kubw'ivyo ngo ufise urupfunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura, aravuga ibi. Reka turabe amajambo akomeye cane atubwira niki gituma Yesu Kristo abanje kwipresenta yuko afise urupfunguruzo rwa Dawidi. Ni kubera iki? Turi burabire hamwe ibijanye n'ubwami bwa Dawidi, ibijanye n'ukuntu Dawidi yagwaniye ubwami bw'Abisirayeli. Mwibuke yuko kugeza no munsi Abisirayeli nta wundi mwami bafise atari uko bizera ko hategerezwa kubonekana uzova mu rubyaro rwa Dawidi, akaba ariwe acungura igihugu ca Isirayeli. Twibuke ko barindiriye uwitwa Mesiya azoza. Rero tutaraja muri ivyo, mwibuke ko igihugu ca Isirayeli cagwaniwe cane, cyangwa ubwami bwa Isirayeli bwagwaniwe n'abantu babiri. Abantu babiri barakundana cane. Turabona umwami Dawidi yarakiri umusore, yaracudika cane, gakundana n'umuhungu wa Sawuli yitwa Yonatani. Dawidi na Yonatani rero barakundanye, bose baragwanira igihugu ca Isirayeli, bagwanira ubwami bwa Isirayeli, bagwanira ubwami bw'Abayuda. Hanyuma haragera igihe Yonatani aragwa ku rugamba, arapfa. Hanyuma Dawidi atahukana intsinzi, kandi Dawidi niwe yaciye aba umwami. Haleluya. Twibuke ko Dawidi yari yaramaze kurobanuzwa amavuta. Hanyuma twibuke kandi ko Yonatani yari umuhungu w'umwami Sawuli. Abo bose bari abantu bakomeye,
bari abantu bashobora kurwanira ubwami murazi neza yuko ari ikintu kigwanirwa cyane kandi giharanirwa, kandi abunyakuzi ubuhizi. Haleluya. Rero nkuko tubibona Yesu Kristo aravuga ati ni jewe mfise urupfunguruzo rwa Dawidi, ni jewe nugara ntihagire uwugurura. Bene data, turi buraho amajambo akomeye cyane uyu munsi. Ndakubwiye ngo utege amatwi wumvirize, kuko ishengero ry'i Filadelufiya bagwanye inkundura. Haleluya. Imana yabagiye imbere, irabazigama, ibagirira neza. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe afise urupfunguruzo rwa Dawidi. Ni ukuvuga ngo niwe yugara, kandi yugaye ntawugurura, kandi niwe yugurura, kandi iyo yuguruye ntawugara. Aha hepfo turaza kubona ibikomeye cyane. Ni bande bamaze kugururirwa ubu bwami? Ni bande bamaze kugaranirwa ubu bwami batazokwemererwa kubwinjiramwo? Ni bande? turi babone hepfo muri aya majambo. Yesu Kristo rero niwe afise izi mfunguruzo hagati y'aba bantu babiri. Haleluya. Tukiri kuri aya majambo, twibuke yuko hari abantu babiri bagwaniye ubwami. Twamaze kumva Dawidi yagwaniye ubwami afatanije n'umuhungu wa Sawuli yitwa Yonatani, maze Yonatani arapfa, ariko Dawidi araramiriza abariwe aba umwami, maze abayuda akaba bategereje ko hazoboneka ukomoka murura rwa Dawidi canke mu nda y'ingoma ya Dawidi, akaba ariwe aza kubarokora, akaba ariwe aza kubabera Mesiya, akaba ariwe aza kuba umwami. Abayuda nibo baracategereje umwami wabo akomoka mu nda ya Dawidi. Twibuke ko iri shengero ry'i Filadelufiya ari ishengero rimwe muri ya mashengero indwi agize amashengero muri Asiya, ariko mu mashengero ndwi twibuke ko hari amashengero abiri gusa yanesheje. Turabona ishengero ry'i Simuruna ryaranesheje, turabona n'iri shengero ry'i Filadelufiya ryaranesheje. Bene data, mwibuke yuko Abisirayeli kugira ngo bashike i Kanani hashitse abantu babiri gusa. Hashitse Yosuwa mwene Nuni na Karebu, nibo gusa bashitse i Kanani. Abandi bose abari bamaze kuba baciye ubwenge bose bahoneye mu bugaragwa, ariko Kanani hashitse abantu babiri. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo mu ishengero ry'Imana harimwo abafise ibishinga ntahe babiri, kandi ibyo bishinga ntahe bibiri tuzobishikako ico gihe nicagera. Muzomenya mutahura igituma hari abantu babiri bashingiye Imana intahe. Abo bantu babiri tubabona mu gihimba ca 11 nitwashikayo muzobimenya. Haleluya. Muri iri shengero ry'i Filadelufiya, ishengero ryari ryuzuye urukundo rwo mu mutima, urukundo rw'ukuri, urukundo rutarimwo uburyarya, urukundo rwo gukunda igihugu cyo mwijuru. Haleluya. Tugende ku murongo w'8. Haravuga ngo ndazi ibikorwa byawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye ntawe ushobora kurwugara, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Twibuke yuko ishengero ry'i Filadelufiya batari bafise ubushobozi buhagije, kubera ubwa mbere turabona ngo nta nguvu bari bafise zikwiye, nta bubasha bagira cane, bibona ko ari bake mu ishengero, bari bake, ntabwo bari bafise inkomezi nyinshi z'umuvuduko, ntabwo bari bafise ubwinshi bw'abantu benshi. Nico gituma amashengero menshi ntibihaye yuko ari benshi cane cyangwa ari igitigiri kirengire cane mu ishengero, ahubwo mwihaye yuko mufise urukundo mu mutima, urukundo rwo gukunda burya bwami bw'Imana. Haleluya. Ni waba uri Filadelufiya, ni waba ufise urukundo rwo mu mutima nk'urwa Dawidi na Yonatani bakundanye bose, umwe akagwa ku rugamba uwundi akaba umwami w'Abayuda, nawe ugingo n'ubu ari wakivugwa. Haleluya. Ntiwihaye nubwo wabona mu ishengero hari ubwinshi bw'abantu, kandi ntimuharanire kugira ubwinshi bw'abantu, ariko muharanire kugira urukundo, gukunda mwene so nkuko wikunda. Ngwehe nashize imbere zawe urugi rwuguruye, bisobanurwa ngwehe nashize imbere zawe ibikorwa byo gukwiza ubutumwa, ibikorwa byo kuvuga ubutumwa. Urugi rwuguruye imbere zawe, urugi ruruguruye imbere zawe. Imana yatanze uburenganzira, none rero reka ibikorwa by'Imana bikomeze bibandanye, reka kuzibira, reka kugara, kuko Yesu yaramaze kugurura. Yesu yarugururiye rero ishengero ry'i Filadelufiya, yarakugururiye urugi mwene data. Namba ufise urukundo mu mutima rwo kurwanira ubwami bw'Imana, atari kurwanira amadini, ahubwo ari kurwanira Yesu Kristo,
kugira ngo Yesu Kristo yongere kwamamara no gukwira ku isi yose. Maze rero muri ico gihe ubwami bw'Imana buzoba buriko burakwira ku isi yose. Katubandanye ku murongo w'icenda haravuga ngo nguhaye bamwe bo mw'isinagogi ya Satani biyita Abayuda atari bo, ariko babesha. Nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Yesu Kristo atangura kubwira ishengero ry'i Filadelufiya ati nguhaye bamwe bo mw'isinagogi ya Satani. Ndagira ngo ngubwire ingorane abantu b'ishengero ry'i Filadelufiya bari bafise intambara ikomeye, kuko ngaho i Filadelufiya hari harabiyita Abayuda kandi atari bo. Twibuke yuko n'ishengero ry'Isimuruna ryari rifise ico kibazo, nabo nyene harabiyita Abayuda atari bo, harabiyita intumwa atarizo. Nukuvuga na hano mw'ishengero ry'i Filadelufiya muri iki gisagara harimwo abantu biyita Abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Nukuvuga hari amasinagogi y'Abayuda, ariko ntabwo bari Abayuda bukuri. Bapfuye kwiyitirira ayo mazina ariko ntibaribo, kuko umuyuda ukuri akurikiza amategeko. Barageraho bakarwanya n'ishengero ry'Imana. Maze rero mu kubagwanya bavuga bati mwebwe naho muriko murakizwa musenga mugira gute? Ati ubwami ntabwo muzobubona, ati ubwami n'ubwacu, ati ni twebwe urubyaro rwa Aburahamu, ati ni twebwe dufise ubwami, ati mwebwe nta bwami mufise. Ariko Yesu Kristo atangura kuvuga ati nzobagobera kugira ngo baze bakwikubita imbere. Abayuda bazohemuka baje kwikubita imbere ishengero ry'i Filadelufiya. Maze muri ico gihe Abayuda bazogera igihe bamenye yuko bihenze, kuko kugeza no munsi Abayuda ntibaremera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Abayuda n'uno munsi kugeza n'aya magingo baracarorereye Mesiya wabo yuko azoza, ariko mwibuke yuko Mesiya ari we Kristo yamaze kuza. Bamugize ko bagomba. Abayuda ntibaremera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Abayuda baracavuga ngo nibo kwinjizwa muri bwa bwami. Twibuke ko Yesu Kristo yavuze ngo bazomaramaraho bazobonera bazova iburasirazuba n'iburengerazuba bicaye muri ubwo bwami, ariko nabo ubwabo bahindiwe hanze. Yesu Kristo niwe wenyene ubwiwe afise imfunguruzo, niwe wenyene ahagaze hagati y'iyi migwi ibiri, ahagaze hagati y'Abayuda n'Abakristo. Niwe wenyene afise uburenganzira. Twibuke yuko Dawidi n'uno munsi nta wundi muntu arabonekana yitwa ko ariwe aba Mesiya kiretse Kristo. Twibuke ko Mesiya yamaze kubaho, yamaze kuza haciye imyaka 2000. Mesiya ariwe Kristo, kandi uwo Mesiya niwe afise imfunguruzo. Kandi imfunguruzo mwibuke yuko izo mfunguruzo nizugurura ubwami bw'i Yerusalemu. Hari Siyoni ku murwa wa Dawidi. Dawidi yari afise imfunguruzo. Dawidi yugaye, nukuvuga ntababasha kwinjira. Nukuvuga ngo Yesu Kristo mfunguruzo rero yarazihawe. Imfunguruzo za Dawidi ziri mu kiganza c'umwami Yesu Kristo, kandi abivuga ku mugaragaro. Avuga ati naramaze kugurura. Yesu Kristo yaramaze kugururira urugi ishengero kugira ngo ubutumwa bwiza buvugwe mw'isi yose, maze ngo bube ikimenyetso kibera icawo n'amahanga yose, hanyuma umuhero w'isi ubone gushika. Ngugu urupfunguruzo rw'ubutumwa bwiza. Mwene data haguruka uvuga ubutumwa, mwene data haguruka usemerere. Warahawe urupfunguruzo. Ntawe uzogutera amabuye, kuko niwe uzogutera amabuye ariko uza urimo urakora igikorwa. Kuko na Yonatani yaraguye ku rugamba, ariko turabona ko amaherezo Dawidi yarazamukanye intsinzi. Haleluya! Yesu Kristo yarugururiye Abakristo urugi. Yesu Kristo yarugururiye ishengero urugi. Kandi rero igikomeye kandi gihambaye, uno munsi Yesu yamaze kugururira Abakristo, yamaze kugururira ishengero, ariko Abayuda baracugaranywe. Maze rero muri ico gihe Abayuda nibamara gupfukama imbere z'Imana bagasaba ikigongwe, muri ico gihe nico gihe bazoba bariko barihana. Abayuda nibamara kwihana rero bakamara kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo, nibamara kwemera bati twarazimiye, batuye Mesiya, uyu Kristo yapfuye ku musaraba akabambwa akazuka ku munsi ugira gatatu, niwe mwami, niwe Mesiya, niwe mwene Dawidi. Maze muri ico gihe rero bazoherako rero batangure kwandikwa muri ya mazina. Haleluya! Tuzoyibona hariya mu gihimba c'indwi ingene abadomo ku kimenyetso abo mu muryango wa Runaka ni 12,000, abo mu muryango wa Dana, umuryango wa Nafutali ni 12,000. Muri ico gihe bamaze kwihana bazoherako rero bandikwe amazina yabo.
nico gituma rero ari kuvira hasi rimwe kugira ngo dukore igihugu c'Imana, abayuda nabo bakizwe, n'abapagani nabo bakizwe, abanyamahanga nabo bakizwe, n'abatarakira Yesu bamwakire, n'abataramumenya bamumenye, n'abatarumva ubutumwa bwiza babwumve. Igihe kirashitse kandi igihe ciza cane yuko ishengero ry'i Filadelufiya ryambikwa inkomezi. Haleluya. Tukiri ngahantu nagira ngo nkubwire yuko ishengero ry'i Filadelufiya n'ishengero ry'i Simuruna ari amashengero abiri kandi bigaragara neza yuko afitanye isano nk'uko nabivuze. Amajambo y'aya mashengero abiri agenda gusa kuko urugamba aba ishengero ry'i Simuruna ryagwanye hamwe n'urugamba ishengero ry'i Filadelufiya ryagwanye, ni ukuvuga urwo rugamba rurasa, izi ntambara zirasa. Reka turabe mu ishengero ry'i Simuruna mu gihimba ca 2 ku murongo w'9 haravuga ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda ataribo, ariko ari sinagogi ya Satani. Haleluya. Tuciye turaba aya majambo mu ishengero ry'i Filadelufiya igihimba ca 3 ku murongo w'9 haravuga ngo nguhaye bamwe bo mu sinagogi ya Satani bita abayuda ataribo, ariko babesha, nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Haleluya. Aha ni kibazo ishengero ry'i Simuruna n'ishengero ry'i Filadelufiya bagize intambara ikomeye cyane yo kugwanywa n'abayuda. Ishengero ry'i Simuruna bari bafise ikibazo kuko harabita abayuda ataribo, ariko yari sinagogi ya Satani, baza kubihishamwo. Rero na hano muri Filadelufiya naho kandi hari ababita abayuda ataribo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ariko Yesu Kristo ageze ahantu avuga ati birakabije, ubu abayuda bazogera igihe baze basaba ikigongwe, babwira abakristo bati muratubabarira twarihenze, bazoza bapfukame, maze muri ico gihe abakristo nibamara kunywana n'abayuda, nibamara gutonda urugamba bakagwana intambara imwe, bose bakakira ubwami bw'Imana mu mitima yabo, Yesu Kristo azoherako rero hanyuma atangure maze kubabarira no kubagira ikigongwe. Abayuda batangure rero kwandikwa mu bwami bw'Imana no kwemererwa kwinjira muri Yerusalemu. Ariko no munsi nubwo bitwa ko mu gihugu c'isezerano, ni mu buryo bw'umubiri barakirimo, ariko mu buryo bw'impwemu ntibaracinjizwamwo. Haleluya. Tuzocinjirizwamwo rimwe na babandi bazoba bemeye kwandikwa amazina yabo, bakandikwa hamwe n'abakristo. Abo nibo Yesu Kristo azokugururira. Reka turabandi majambo ari mu ishengero ry'i Simuruna, dukomeze turabe ibyabaye mu ishengero ry'i Simuruna igihimba ca 2 ku murongo w'10 haravuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe, uwo murwaniza igira shire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa imisi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Ayo n'amajambo ariko arabwirwa ishengero ry'i Simuruna, ingene bagwanye intambara neza, ingene bemeye bakihanga, umurwanizi agira shira bamwe bashe mu kaga. Ni ryahamwa ry'abakristo ryatotezwa, muri ico gihe ntibizoba vyoroshe. Yesu Kristo abwira ab'i Simuruna ati wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Igihimba ca 3 ku murongo w'10 hano mu ishengero ry'i Filadelufiya naho twumve ico havuga ko witonda ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza baba mw'isi. Haleluya. Hose ni ku murongo w'10, Simuruna ni ku murongo w'10, Filadelufiya ni mu gihimba ca 3 nyene ku murongo w'10. No kuvuga ngo ko ishengero ry'i Filadelufiya bitondeye ijambo ryo kwihangana, bakihangana ihamwa nitotezwa, bakaramiriza. Rero Yesu Kristo yongeye kubasezerana nk'uko yasezeraniye ishengero ry'i Simuruna. Yesu yongeye gusezeranira hano ishengero ry'i Filadelufiya yuko agiye kurinda abakristo b'i Filadelufiya mu gihe kidasanzwe kigiye kuza kugerageza bari mw'isi. Muri ico gihe cyo kugerageza bari mw'isi, twibuka yuko Imana izobigeza aho yihora
turazi neza yuko hazoba harimwo kurindwa kw'abakristo. Yesu Kristo arasezerana yuko yiteguye kurinda ishengero ry'i Filadelfiya mu gihe ibihe vyo guhora bizoba biriko biraza. Yesu Kristo azobanza kubakinjisha no kubatabara, azotabara maze muri ico gihe mw'isi hazosigara b'abapagani na bamwe biyita abayuda ataribo. Muri ico gihe hazobaho kudomwa kw'ikimenyetso c'abayuda. Muri ico gihe nico gihe kw'isi yose hazobaho gushakisha abayuda, kandi muri ico gihe Imana nayo izodoma kw'ikimenyetso, kandi buri muryango wose hazogenda hakugwamwo ibihumbi 12 by'abayuda bashobora kwizera no kwihana no gukizwa, bashobora gupfukama no gusaba ikigongo mu izina rya Yesu Kristo, bakemera umwami Yesu nk'umukiza wabo mu bugingo bwabo. Abo bazokwemererwa kwinjizwa mu murwa wa Dawidi, kuko batemeye kwihana nta rupfunguruzo, nta wundi mwami ariho. Ntabwo ari minisitiri wa mbere wa Israeli, nta nubwo ari abandi bantu b'abarabi canke abandi bantu, ahubwo ni Yesu Kristo afise urupfunguruzo wenyene. Rero uyu Yesu yaramaze kugurura, yarugururiye ishengero, kandi ntawe ushobora kugara. Abayuda ntibashobora kugara, abapagani ntibashobora kugara. Yesu wenyene niwe yugara. Rero yarakugururiye mwene data, yaranyugururiye, yaratwugururiye, kuko hajya mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gihimba ca 24 ku murongo wa 14 niho hakomeza hatwereka neza ngo kuko ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uherako ushike. Ngubwo urupfunguruzo rwahawe abakristo barugururiwe. Ayandi majambo dukomeje kubona afitaniye isano y'aya mashengero abiri, ishengero ry'Isimuruna hajya ku gihimba ca 2 ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uri n'ugutwi niyumve ico mwema abwira amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Yesu Kristo aravuga ati unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Ishengero ry'Isimuruna bahuye n'amakuba, barishwe, baratotezwa, baricwa, bagirirwa nabi, ariko barihanganye kuko urupfu rwa kabiri nta bubasha ruzobagirako na gatoya. Nubwo bo kwica umubiri, Yesu Kristo yavuze ngo ntimugatinya abica umubiri, ariko mutinye yiheza kwica umubiri maze igakorokereza n'ubugingo bwose muri Gehenomu. Reka turabe uko ishengero naryo ry'i Filadelfiya naryo ryavyifashemo canke rizovyifatamwo mu gihimba ca 3 ku murongo wa 11 nyene. Haravuga ngo ngira nze vuba wumire kuco ufise, ntihagire wo gutwara igitsibo cawe. Haleluya. Murabona aya majambo n'amajambo ariko arabwirwa y'amashengero abiri. Yesu Kristo ariko aravuga ati ngira nze vuba wumire kuco ufise. Amadini ntagutware igitsibo cawe, ayabigisha b'inyoma ntibagutware igitsibo cawe, abazimiza ba antikristo n'abandi n'izindi nyigisho zose, irari ryo gukunda ivy'isi hamwe no guharanira ivyubahiro mu madini ntibigutwara igitsibo cawe. Abandi bakunda inyungu mbi, abandi bakagwanira ivyubahiro no kugwanira amahera mu madini. Mwene data, ntibigutwara igitsibo cawe. Ngira nze vuba wumire kuco ufise. Haleluya. Niwihangane ushikame kandi uramirize nk'uko ishengero ry'i Filadelfiya ryaramirije, nawe uramirize mwene data. Basi kubw'ivyo aya mashengero yose uko ari abiri hari umurongo umwe bose bahurirako, uyu murongo bose barawusangiye. ni umurongo ubonekana mu gihimba ca 3 ku murongo wa 12. haravuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umurwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu mushahururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Haleluya. Mana yawe icubahiro, mbega umunezero, mbega ivyishimo. Aya mashengero yose uko ari abiri arahuriye ko kuri aya majambo. Ndagira nkubwire ikintu gikomeye cane gitumye Yesu Kristo abasezeranira ibintu bihambaye bimeze gutya. Cambere nuko bahuye n'intambara zikomeye, bagwanye urugamba rw'inkundura, c'était la guerre finale canke intambara simusiga. Nabaye intambara ikomeye y'akavumburo, kuko n'intambara ya mwisho, kuko barihanganye baranesha. Ndagira nkubwire yuko ishengero ry'Isimuruna n'ishengero ry'i Filadelfiya baragwanye, barihangana, bararamiriza, ntibigeze bacika intege. Yesu Kristo nawe abasezeraniye yuko azobaha igitsibo c'ubugingo gikomeye cane, azobaha impera ikomeye cane. Ngunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje. Icambere mwene data, witege ko niwanesha uzohabwa kuba inkingi yo mu rusengero. Inkingi murabizi yuko inkingi
ni zimwe muri za nkingi zikomeye z'umurimo w'Imana. Basi kubw'ivyo izo nkingi Yesu Kristo asezerana yuko muri ico gihe azokugira inkingi yo mu rusengero kandi ngo ntuzosohoka ukundi. Bisobanurwa yuko muri ico gihe hari igikorwa gikomeye Yesu azokubwira atuzokwa muri uku kandi ntuzokongera vamwo ukundi. Muri ico gihe kugira ngo winjizwe muri Yerusalemu uzohabwa poste canke uzohabwa ahantu vyagira, ahantu hiyaho wiziziye, uzohabwa umurage, uzohabwa ikintu ciwawe bwite atanubwo uzobugisange n'uwundi. Haleluya. Mwene data, murazi yuko uyu wahawe ingabire atawundi yoshobora kuza ngo ayimukuremwo. Urazi ko umuntu nimba yahawe igikorwa cyo kwigisha ntawe ushobora kuza ngo akimukuremwo. Nimba hari wahawe igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, murazi ko bitoroshe yuko umuntu bomwicarika ngo areke kuvuga ubutumwa, kuko niyo bomwicarika umuriro ashobora kwaka ukarurumba muri we. Ntibikunda, ingabire irarurumba. Ingabire Imana aduhaye, Imana yatanze, Imana itanye ingabire. Muri ico gihe rero bizaba bikomeye. Imana izo gusezeranira ibyiza, kandi ibyo byiza ntawe uzoshobora kubigukuramwo. Ni ukuvuga ni iby'iwawe kandi n'umwihariko. Birakomeye cyane, bifitaniye isano. Uno munsi reka genda urabe uw'Imana yahaye ingabire, ntivyoroshe yuko hogira ugenda kuyimukuramwo. Ariko rero tubifatemo akarorero, muri ico gihe uw'Imana izogabira ikamuraga ubwami, bizoba ari mirere na mirere. Ni ingabire azoba ahawe ikomeye cyane, idashobora kuvuguruzwa canke kugira ngo ihinduke canke ngo ihindurwe. Izoba ari ingabire ahawe gakondo ku buzima bwe bwose, ibihe byose, imyaka yose, kuzogeza ibihe byose. Ni ukuvuga ngo ntazosubira gusohoka mu rusengero rw'Imana ukundi, ntazosubira gusohoka muri Yerusalemu. Twibuke ko muri Yerusalemu hari ibikorwa by'urukurikirane bikomeye byinshi cyane mu rusengero. Dawidi yari yaratanze imirimo y'ibikorwa bikomeye byinshi cyane muri urwo rusengero. Byari ibikorwa byiza kandi by'ishema, by'agateka kandi nyezina. Muri ico gihe abantu benshi baripfuza kubihabwa, ariko ntibyari byoroshe. Dawidi yari yatanze imirimo, Dawidi yari yaciye imituri n'imigwi. Muri ico gihe Yesu Kristo azogaba ubwami, yongera agabe kandi atange n'ibibanza. Haleluya. Ni ibintu bikomeye cyane. Yesu Kristo azofata ububasha nka burya bwa Dawidi, ariko wewe azoba ari Mesiya, azoba ategeka isi yose. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ishengero rizofatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Hanyuma muri ico gihe abakristo bazoherako babane n'Imana ibihe bitazoshira. Ngo Yesu Kristo azohita mwandika ku izina ry'Imana yiwe, yongera mwandike ko izina ry'umurwa w'Imana yiwe. Mana habwa icubahiro. Yesu Kristo azokwandika ku izina ry'Imana yiwe, azokwandika ku iryo zina ry'Imana. Haleluya. Yongera kwandike ko n'izina ry'umurwa w'Imana, murwa Yerusalemu. Muri ico gihe hazoba hariko harakoreshwa amasinyature kugira ngo iyo umuntu ahawe ubwenegihugu mu bihugu biteye imbere canke mu gihugu runaka, igihugu ico cose, kugira ngo wemererwe kugihabwa nk'ubwenegihugu. Abahawe ubwenegihugu mu bihugu bindi barabizi yuko haca amaprocessus akomeye cane, no kugira ngo wemererwe guhabwa visa yo kwinjira yo gusa ari kugenda kuramutsa canke kugendera. Murazi ko bitoroshe, hari nawe bigerageza ntibishoboke. Ariko rero twige ku kibazo cyo guhabwa ubwenegihugu. Kugira ngo umuntu arinze ahabwa ubwenegihugu bw'ikindi gihugu, hari ama etape menshi cane uwo waciyemwo, n'iminyuragirano, n'imizunguruko, n'imyaka myinshi, no kurindira, no gutegereza, n'ibibazo vyinshi, n'amagzame menshi cane atagira uko avugwa, n'ibintu byinshi cane byo gutohoza no gukurikirana yuko by'ukuri uwo muntu abikwiye kandi abibereye. Muri ico gihe rero Yesu Kristo azoherako aguhe karata ya karangamuntu ikwemeza, iguha uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu co mw'ijuru, ikwemeza kwinjira hamwe aho uzoca hose uriko uratembera mu miharuro no mu bisagara byose bya Yerusalemu musha, aho uzabura umwenegihugu. Ikidodo kizoba kiri kuri bo. Iki kidodo ntabwo ari ikidodo kizoba kiri ku rupapuro atwara mu mupfuko, ni ukuvuga ngo ikashe izoba iri ku mutima wawe, muri wewe. Bizoba vyanditswe, bitanditswe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ariko bizaba byanditswe kuri wewe no muri wewe. Kandi muri ico gihe ntibizoshobora gutakara. Hazoba handitswe ku izina ry'Imana yawe, hazoba handitswe ku izina ry'umurwa Yerusalemu musha, hazoba handitswe ku izina risha tutaramenya
izina Yesu Kristo azokwitwa inyuma yuko amaze igihe Yesu Kristo azoba amaze kuba Mesiya w'abakristo na Mesiya w'abayuda, igihe Yesu Kristo azoba amaze kwemerwa n'abayuda ko ari Mesiya, igihe Yesu Kristo azoba amaze kutwinjiza muri uwo murwa Yerusalemu, hari irindi zina risha Yesu Kristo azoca yitwa. Iryo zina naryo azoca rikwandikako. Haleluya. Ndizera ko biryoshe bikunezereye, ndizera ko biguhaye kugira umwete, ndizera ko biguhaye kumva ko nawe ukwiye kuramiriza. Nguri n'ugutwi niyumva ico nkemabwira amashengero, ibisigaye ndagira nkurarike nkubwira ngo witegure, kuko tugiye gukomeza kuzahabwa inyigisho zikomeye cane kandi uzosobanukirwa byinshi. Ndagira ngo usabe, ndagira ngo ubwire ngo witegure dusenga Imana, dusenga Imana. Wera Mana Data wa twese ubyagiye mu ijuru, turashimye turakengurutse Mwami kubw'aya majambo meza. Ndagushimiye Mwami kuri izi nyigisho z'aya mashengero abiri, ishengero ry'Isimuruna n'ishengero ry'Ifiladelufiya, bagwanye bakagwana kuko bari buzuye urukundo rwo gukunda Umwami yatwitangiye ku musaraba. Maze Mwami muri kano kanya ndakwinginze kugira ngo mwene data uyu nawe yongere kukwakira Mwami n'umukiza wiwe. Ndakwinginze kugira ngo wari we wese Mwami umugire neza, ongera gutunganya wari we wese, ongera kumugirira neza Mwami. Maze wumva wese akeneye kwakira Yesu, ndamusenge kugira ngo yakire Umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwiwe. Niwakire Umwami Yesu Kristo n'umukiza mu bugingo bwawe, maze agukize icaha cose. Uno munsi akuzuze mu rukundo, ubicare mwigisha. Kandi Yesu Kristo ariteguye kukwandika muri ca gitabo c'ubugingo, cabiteguye kuzorangiza urugendo rwabo neza. Urakoze Mana, nohabwa icubahiro bw'uyu mwene data amaze kukwakira Mwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Urakoze Mwami, niwandika izina ryiwe muri ca gitabo cawe c'ubugingo, ca gitabo co mw'ijuru, kimwe wandikamwe amazina y'abazoraga ubwami muri wa murwa musha Yerusalemu musha urukuvuye mu ijuru. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabigushimiye byose mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu. Amen.